Kuva ku myaka 11 nari ntanguye kunywa itabi, ku myaka 12 nari ntanguye kunywa urumogi n'inzoga nyinshi. Boost mu bisanzwe wumvirije ubufashwa. Yoyo ni instant addictive. Unyoye rimwe ubufashwe. Nanje rero mpava ndafatwa rero sasa. Jewe nakuze mu muryango wumva nk'imfura, muri umwana abavyeyi bafite imigambi myinshi bifuza kuzoshika kure, kandi nkacangira n'Imana mu ishuri narabitora. Donc nakuze nzi ko nzoba docteur. Ntanguye gukura gato twarabona abandi ba jeune bakuze badusomvye imyaka, ukabona nyene banwa amatabi, banwa urumogi, natwe tukabona tsi abana biya dutangura kuza turabigana. Umuntu atayimego hasi itabi ugatangura kuyinwa, ubona utiribana je nanje ndi agomba kugusa n'ababandi. Umuntu atangura kunywa itabi kuva ku myaka 11 nari ntanguye kunywa itabi, ku myaka 12 nari ntanguye kunywa urumogi n'inzoga nyinshi, dutaha bwije dutaha bukeye. Bitangura ku affecta imigenderanire yanje n'abavyeyi, dutangura gushwana, gukubitwa. Boost mu bisanzwe wumvirije ubufashwa. Sico kimwe n'ayandi madrogue. Yoyo ni instant addictive. Unyoye rimwe ubufashwe. Nanje rero mpava ndafatwa rero sasa. Ntangura kunywa boost, ntangura kuba umwe rero mu bantu banywa boost. Ntangura boost irazimvye kandi inyota yayo iragoye, ntushobora kuyisuporta. Ni inyota nyene iragukoresha ivyo ishaka. Ntangura kuza ndagurisha ivyo nambara, ibirato, ntangura kuza ndagurisha impuzu, amashati, amapantaro. Ivyanje bitanguye kugabanuka canke guhera, nkatangura kuza ndibi vya petit frère, amatelefone, ibintu binyika bizimira. Batangura kubona ngene ko avuga bati nyegeza Arstide, n'indobo sinayigera umutwe, ibasa, intebe za plastique. Yumvire kubona umuntu aciye mu ibarabara afise intebe ya plastique, umuntu w'umudiplome. Nangura rero kwiga imitwe ko yanabona bizimvye, kandi ntegerezwa guma niba canke ndondera amahera mu buryo butaribwo. Ntangura kuyumvira ntebana ifoko ndondera moya y'ukuronka amahera. Niho niyumvira rero gutangura kubigurisha. Ntangura rero kubigurisha. Ndibuka nico gihe amara naronse, nahenze mama ndamubwira ntebana, urazi je ndafise umugambi, hari ibintu nyene akaboutique ngomba kugira, ngomba ico gihe amafaranga cange ndangura 1 gramme, buri garama rimwe. Ntangura rero kuyigurisha. Hanyuma rero muri 2015 none niyumvira ndavuga no ifoko nsubira kwiga. Hari muri 2014 gutyo ndavuga ifoko nsubira kwiga. Janja kwiga kuri BIU, niho hari hakiza university twa Bujumbura International University BIU. Nangura kuja kwiga ya drogue kanya nkira ko ngoma mu ishuri, nicara hisa himwe bikanka, nkumva inyota, ndavuga iyi drogue ifoko ndayiheba. Niho rero naciye niga kuyiheba. Ndavuga ifoko ndayiheba. Fuma mpfa ndiko ndayiheba, jewe sinzopfa ndiko ndanywa ibi bintu. Cafata ingingo yo guheba mu gatondo. Ntivyari vyoroshe. Nkava ku ishuri nkavuga Arstide tu rentres utaha n'amaguru. Nkavuga Arstide taha n'amaguru. Ibi bintu ni watanguye kubinwa, wabinyoye ubibona, taha n'amaguru. Mfise amahera mu mufuko nkataha n'amaguru kuva mu kigoye gushika mu carama. Mbwa nkaguhe doze ya 18h ngavuga ntayinyoye nurara nkanura. Nkavuga ifoko nwa doze ya 18h. Mugabo igihe kimwe ndavuga no, ni doze ya 18h foko ndayiheba. Nahagarika doze ya 18h. Mugabo ico gihe narara nkanura. Narara ndikumbagaza mu gitanda, nkava ku gitanda nkaja kwisima. Wamengana abantu bako barancumita inshinge mu mubiri. Donc inyota ya drogue ya boost il est intense. Vraiment. Nkavuga nisije mbona burake nje kurondera ipinji. Ariko bukeye nkumva fierté, nkavuga namaze ijoro ryose ntabinyoye. Nkavuga sha no mu gatondo reka ngerageze ndaza kubinwa après midi. Nkanwa après midi nkavuga ni cana parvenye kumara umusi wose nijoro. Ndavuga no, reka ngerageze gushika soir. Reka ngerageze, nkavuga ubu rero reka ngerageze no mwijoro. Imisi 2 irahera, imisi 3
rero uparvenye kumara 5 jours iyo drogue mu bisanzwe inyota ikurikira douleur zikurikira ziba ziri supportable par rapport y'inyota y'iyo 5 jours maze kukumva nyene kumenga nabihevye ntangura rero gutegwa rero n'ama hallucination ntangura kubura itiro nko ku munsi wa gatandatu ntangura kubura itiro ntangura kugira indoto ntangura kumva amajwi nkabona inzoka nyene umenga ziza kunjya umva nkabura itiro nkarankanura nkatangura kumva amajwi ambwira yuko Arstide wowe nta misi usigaje wowe ugira upfe ufite mesure amajwi atangura kumbwira ati burya rero abantu bagomba kukwica s'abandi burya abavyeyi bawe bagomba gutanga ikimazi haragera igihe ndibuka yuko nko mwijoro nka saa munani nijoro amajwi yashobora kuza akavuga bakambwira ati bantu urazi ukarara ngaho urapfa ati bagire bakwice bariko baraplanifye umva nkumva n'amapa y'abantu aca mvunduruka nka saa saba y'ijoro saa munani nkasohoka nkasimba urugo nkasimba clôture nkagenda nkaca ndara mw'ibarabara nkarara impande y'ikanevo umunsi umwe rero numva nyene ndushe maze igihe kinini ntafungura inzara irimo kunyica ko yasoronka amara yo kwigaburira umva aya majwi yari yarambujije kujya muhira niko gutaha nsanga bicaye kwibaraza abavyeyi ndababwira ati bana jewe vraiment ndarushe je nimumbabarire nimunyice nimungirire ikigongwe namaze kumenya ko mugomba kunyica abavyeyi baratangara baravuga bati what hanyuma umunsi umwe rero papa kubera ivyo bintu vyose yaguma abona arambwira ati Arstide faut ko tuja ku psychologue ndavuga nti sawa nja mu muduga turagenda yamajwe acambwira turazi rero Garcia Arstide ataba kujanye gutera urushinge ucupfa ndiyumvira none behasha simbe mu modoka naho ndavuga none na simba ndasubira muhira ndavuga oya reka nta kundi mbandanye ndamubwira papa none nta kuntu tworondera je no kwicagura mu psychologue basi papa arambwira ati urazi mu psychologue ati sawa twende turagenda ntinya kumubwira iyo tugiye ndamubwira nti kata subira ukate ndamubwira dushitse ndamubwira ati hagarara ngaha ntihajya none urahazi atego ati ni kuri Bomberge ndamubwira rero ka papa je tugende tubaza Imana vraiment je uko je niko ramba ko nta kimwe ntahura ivyo ari byo ni je tugende tubaza Imana pastor arambwira ati sha Arstide mbwira qu'est-ce qui se passe réellement uri mu biki nibiki ukora mu buzima bwawe ndamubwira kubera byari bishasha ndamugira ku muriri ndamubwira ingene bimeze ingene ndara mu mabarabara ingene amajwi ingene ntakijya muhira pasteur arambwira ati Arstide ati urazi ati wewe saba abavyeyi bawe bagomba gutanga ikimazi ati wewe ni shetani shagomba kukwica ati ahubwo sinumva ingene utari bwiyumvire kwiyahura manje pratiquement hari hageze igihe ntangura kwiyumvira kwiyahura kuva ico gihe ibintu vyace bitangura guhinduka hatangura kubona kuza abantu batangura kunyakompanya numva ngene ndasubiye kujamwo intege numva ndasubiye kugira ingufu zo kugwana mugabo kuva nkitangura université namye numva mfise ideni kuko ndiko ndiga université hari umugenzi wanje yapfuye twahora tubisangira dusa n'ababitanguriye rimwe wanashaka twatanguriye booster rimwe nkumva ifuko ngenda kugira abandi yuko bishoboka ko murashobora kuva muri boost ifuko nja kugira abandi ko murashobora kubuzima bushobora guhinduka kuri abantu bari muri boost baba barihebuye baba bumva umenge byarabaye perdu nta cizere ntibakigarukane cizere nkiva mu Buganda natanguye ndaza ndaja muri association nkaja muri association Bapud muri Bapud nkajayo landi haba hakoranye nyene abayisaje de drogue nkashinga témoignage nkakompanya abajene bariko baragerageza kubivamwo nkaje no mu macentre de réhabilitation de désintoxication nkagenda nkabashingira témoignage nkababwira yuko réellement bishoboka yuko ata kintu kidashoboka nkusanze yuko jewe
nogira mariage. Nk'ivyo vyari kure nk'ukwezi, vyari kure cane. Ndibuka kuri mariage yanje abavyeyi niho bari barafashe ijambo baravuga bati nimba hari ibitangaza bibaho no kubona Arstide no munsi yarahindutse, kuko kuva ku myaka 11 nari narabagoye kuva nkiri muto, donc hari yarageze igihe bihebura bagati twe twari twarahevye ariko no munsi turabonye yuko Imana ikora ibitangaza. Vraiment ikintu nobwira aba jeune batarabifata bwa mbere na mbere no ntuze ugerageze heroine boost, vraiment ariho n'urupfu kandi unyoye rimwe ubufasha. Hanyuma ikindi nobwira abantu cyane cyane babirimwo, numva no batera intege, nabwira yuko réellement birashoboka ko umuntu aheba boost, kandi birashoboka yuko uvamwe ikintu za ndoto zose wamye wiyumvira kuzovamwe, wa muntu wumva ushaka kuba kera, birashoboka yuko ushobora kuba ujya muntu. Hanyuma kandi umuntu ashaka kugufasha muhakanya mu kuboko, agufata ukuboko ntumukwepe ntumubeshe. Abavyeyi nabo ikintu no babwira canke abasanzwe bafite abo bana nababwira nti bisaba patience. Burya uwo mwana na wene ubuzima arimwo ntashaka kubugumamo. Jewe benshi nzi na jewe ndimwo, nta numwe anezererewe kuguma muri boost. Bose barashaka kubiheba ariko bikabasumvya inguvu, bikabarongora, akaba arivyo bibasumvya inguvu. Rero bakeneye ubufasha, ni nk'ingwara subugaba. Ego umuntu abitangura nyine ari ugufyina, muga mu nyuma igacika nk'ingwara. Bakeneye kuvugwa, bakeneye kwitabwaho, bakeneye gutahurwa.